ntangure ndabaramutsa mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Reka twihute cyane muri Bibiliya zacu hariya mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice ca 5 turahera ku murongo wa mbere duhereze ku murongo wa 5. Luka igice ca 5 turahera ku murongo wa mbere duhereze ku murongo wa 11. Luka 5 kuva ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 11. Ndatanguye gusoma. Haravuga ngo nuko ishengero ririko riramubanda ryumva ijambo ry'Imana, yarahagaze ku musenyi w'ikiyaga c'i Genesareti. Abona amato abiri aziritswe ku nkombe y'ikiyaga, ariko abarovyi bari bayavuyemwo boza insenga. Atambukira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, aramusaba ngo abwigizeyo buve ku nkombe gatoya. Aricara yigisha ishengero ari mu bwato. Ahejeje kuvuga abarira Simoni ati, igira mw'idamba muterere insenga zanyu murobe. Simoni aramwishura ati, erega mwigisha, twakesheje ijoro ryose twatamye ntaco twafashe, ariko kubw'ijambo ryawe ndaterera insenga. Haleluya. Babigize baroba ifi nyinshi cane, insenga zabo zigomba gucika. Bakura abagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babafashe. Baraza buzuza amato yompi agomba kudobera. Ariko Simoni Petero abibonye yikubita imbere y'amavi ya Yesu ati, va hano ndi mugenzi, kuko ndi umunyabyaha. Kuko atangaye n'abari kumwe nawe bose babonye ifi barovye. Na Yakobo na Yohana bene Zebedayo nabo baratangara, bari bafatanije na Simoni. Yesu abwira Simoni ati, ntaco utinya, uhereye none uzoroba abantu. Bahejeje gushikana amato yabo ku nkombe, basiga byose baramukurikira. Imana ihabwa icubahiro cane. Ijambo tugiye kumara akanya tuvugana narivuze ni ijambo rivuga ngo ukumva nyakuri. Mu buryo Imana yaturemye, yaraduhaye ibintu bishobora kudufasha, iraduhereza ibihimba bishobora kudufasha kugira ngo dushobore kumva. Muri ivyo bihimba harimwo n'ugutwi. Ugutwi ugiye kuraba uko Imana yakuremye, burya harya ugutwi kuremwe mu buryo bw'igitangaza. Iyi nyama mubona canke iki gice mubona, kuba Imana yaracongeye ko ikacongera kumbure ku mwenge canke ku ntoboro iri ngaho indani, si bisanzwe. Ni kugira ngo iyi nyama idufashe kwakira amajwi twumve neza. Kuko ino nyama itariko hari intoboro gusa, amajwi yorengana akagenda. Ariko Imana kubera ari umuhinga yacishirako n'akantu gashobora gutangira kugira ngo amajwi adukikuje ntahita arengana gusa, ariko kandi yinjira indani dushobore kumva. Haleluya. Ariko kandi naho bimeze uko, naho biri uko, turumva, tukumva, tukongera kandi tukumva. Mugabo ikibazo kihari, burya si bose bumva by'ukuri. Si bose bumva by'ukuri. Mw'ishengero, mu miryango, mu gihugu, twese ab'Imana yaremye turafise amatwi, kandi ibyo twumviriza birahari. Mugabo ugiye kuraba uburyo tubaho, uburyo tugenda, uraja gusanga atari twese twumva. Imana idufashe cyane. Ariko uno munsi tugiye kwiga ku ijambo rivuga ngo ukumva nyakuri. Ukumva nyakuri
mu buzima rukristo si ukumvisha aya matwi gusa, ariko kandi biragusaba no kumvisha umutima wawe. Biragusaba ko arya makuru uronse, irya information uronse itagarukira gusa mu kwinjira gusa bisanzwe, ariko birasaba ko n'umutima wawe nawo nyene ujamwo kugira ngo ushobore kumva hanyuma ukore ico wumvise. Imana ihabwe icubahiro. Mu byo twumva rero harimwo n'ijambo ry'Imana. Iryo turaryumva kenshi, ariko ubuzima bwacu bukama buri kwa kundi nyene, ntigere haba impinduka. Kubera iki? Kubera ko kenshi twumvisha aya matwi gusa, amatwi asanzwe. Abahinga mu byo guhanahana amakuru baravuga ngo kugira ngo umenye neza ko umuntu wahaye amakuru yayumvise, nuko aba yishuye, nuko aba yagusubije, nuko aba yakoze icyo wamubwiye. Bagaca bavuga ngo bandanya utanga amakuru gushikaho uri kuravugana nawe cyangwa uri kurabwira akwishura, kuko akwishuye nicyo kigaragaza ko yakumvise. Imana ihabwe icubahiro. Aya makuru rero twamaze gusoma muri Bibiliya ni iminsi idasanzwe ku mwami wacu Yesu Kristo. Turabona hari mu gihe kidasanzwe, aho muri ico gihe yarahejeje gukora ibitangaza bitandukanye, harimwo no kuvura canke no gukiza inabukwe wa Petero canke Simoni, aho yarafise umururumbo mwinshi. Mugabo kandi Yesu ahagarara iruhande yiwe, arakankamira umururumbo, uramuvako, umuvyeyi arakira, amererwa neza. Mbere ijambo ry'Imana icatubwira ngo acagenda mu gikoni, arategura isosi imeze neza, araza arazimana umwami Yesu. Ahari umururumbo hagaruka inkomezi, hagaruka amagara meza. Imana ihabwe icubahiro cyane. Araho nyene kwa Petero, mu rugo kwa Petero, ngo abantu benshi baraza kuri we, baza bazanye abagwayi, baza bazanye ibimuga, baza bazanye impumyi, baza bazanye ibitumva. Maze Yesu ngo arabakorako, arabasengera, arabakiza, arabamugurura, arabakorera ibitangaza bikomeye cyane, kugeraho muri ico gisagara c'i Galilaya kubw'akanyamuneza kenshi abantu bumva atahandi hantu bakwiye kwibera atari hafi ya Yesu. Mugabo kandi bugorovye baraja kuruhuka. Mugabo kandi ngo bukeye Yesu baca yigendera ahantu mu gahinga. Abantu baraza baje kumurondera mu gitondo, baramubura, baramuhiga igisagara cyose kugeza aho bamubona. Hanyuma uri kurasoma amajambo y'Imana ha mu gice ca 4 ca Luka, irya mirongo ihereza igice ca 4, uja gusanga abo bantu baringinze Yesu, baragerageza ibishoboka byose. Aramubwira ati, mwami mwigisha, turakwinginze ntusubire kuva hagati yacu, igumanire natwe, gumana natwe hano. Imana ihabwe icubahiro. Turashaka kukumva, turashaka kukubona, gumana natwe. Amajambo uvuga n'amajambo akomeye, gumana natwe. Turacyafise inyota yo kukumva, turacyafise inyota yo gukurikirana ivyo uri kuratwigisha, turacyagomba gutabara ubugingo bwacu, gumana natwe. Ariko Yesu arababwira ngo oya, ubutumwa bwiza ndiko ndababwira n'ibindi bisagara birabukeneye. Ni ngombwa ngende mvuge ubutumwa bwiza bw'Imana mu bindi bisagara, kuko arico natumwe. Imana ihabwe icubahiro cyane. Ngo abandanya avuga ubutumwa bwiza mu masinagoge hatandukanye i Galilaya. Aha rero mu gice ca 5 twamaze gusoma ku murongo wa mbere, turabona hatwereka ko ishengero ryabandanije risatira Yesu. Bibiliya yakoresheje ijambo rikomeye cyane ngo ishengero rishishikara kubanda Yesu, riramubanda, ryumviriza ijambo ry'Imana, ryumviriza amajambo y'Imana, riramubanda, baramusatira, baramubanda gose
kuko bari bafise inyota y'ijambo, kuko bariko barashaka kumenya by'ukuri icyo Imana ibagombako, ikintu kidasanzwe. Uno munsi ibihe tugezemwo ni ibihe biteye ubwoba. Mu minsi yahera muri kahise no muri kubu hariho abantu umwanya w'ijambo ry'Imana ugeze umenga ni intozi zibariye, bagwana n'irya miryango basohoka, bagwana n'abaprotokole basunura ngo mbisasohoke, kuko atanyota y'ijambo iri muri bo. Uno munsi inyota y'ijambo iriko iragenda ihera, ishira mu bana b'Imana. Uno munsi inyota y'ijambo iriko iragenda ihera. Umwanya w'ijambo ni nk'uko atana agaciro uri kuragira ku bantu batandukanye, mugabo ishengero rirabandanya kubanda Kristo kugira ngo ryumve ijambo ry'Imana. Imana ihabwe icubahiro, kugira ngo bumvirize ijambo ry'Imana. Uno munsi uriko wumviriza nde? Uno munsi ibintu uhereza umwanya cyane wumviriza ni biki? Abenshi bibereye muri football. Umukozi w'Imana yarabitubwiye, umukinyi kanaka yaguzwe amaero aya, kandi agaca avuga ngo twamugurishije aya, ati mu mwaka uza tuzomugurisha aya. Akakudondera imigwi yose yo muri Espagne, amazina sayikirundi, akakubwira noye preno, akakubwira umwaka yavukiye ko n'abavyeyi bamuvyara n'amakademi yose yaciyemwo, akabidonda, ugasanga umuhinga wo kudondagura ivyo, kuko arabihereza umwanya akavyumviriza. Abandi uno munsi mwibarabara, abajene n'abakuze, amayekutere mu matwi, umuziki du hamwe na klaxon, hamwe bo klaxona no kumva ntuvyumve, uri muri ivyo gusa. N'umuziki mushasha usohotse muri Tanzania, twende, kandi uri umukristo. Uwo muri Nigeria, twende. Abamizisiye bose kahise kabo, ivyo barimwo n'amaproje yabo uravyumviriza cyane, ivyo uri umuhinga wo kubidondagura neza cyane. Abandi nabo bafashe amatelefone y'ama internet, usanga bariko bararondera ni gute amabanga mpuzabitsina kogwa neza, nibiki ivyo ukabisanga mu basore, mu bigeme, mu bapapa, abamama, ugasanga n'abahinga muri ivyo, nivyo yicaye ariko arabidondagura, ukumva n'umuhinga muri ivyo, kuko nivyo ahereza umwanya cyane ariko arumviriza. Imana idufashe cyane. Abandi n'abahinga mu by'intambara, ariko arakudondera ivya Irani na Amerika, akakudondera amazina y'amamisire ariko arategwa n'uburemere bwayo, uravuga ati uyu muntu n'umuhanga kabisa. Mugabo kumva ijambo ry'Imana usimurize, sihari. Mugabo ugasanga yicaye aha, arazi ejo misire Irani izohavitera n'amazina yazo, ugasanga arabizi. Mugabo ijambo ry'Imana ntumubaze, kandi uwo yitwa nde? Yitwa umukristo. Ibintu biteye ubwoba cyane. Ariko kandi iki gihe tubona ishengero ryari rifise inyota yo kumva ijambo ry'Imana. Bene data, tugira inyota yo kumva ijambo ry'Imana, tugira inyota yo kwiga ijambo ry'Imana, tugira inyota yo gusoma ijambo ry'Imana, tugira inyota yo kumva ijambo ry'Imana, kuko n'umutsima. Haleluya! N'umutsima. Ijambo ry'Imana n'ubugingo. Ijambo ry'Imana n'ifungurwa ku mukristo. Tugira inyota yo kumva ijambo ry'Imana. Rero Yesu ariko yigisha ngo abona amata abiri ahagaritswe ku nkengera z'ikiyaga Genesareti nk'uko twabisomye, maze acatarukira mu bwato bumwe bwa Petero. Aho hantu turabona ko hari ku kiyaga, hari abarovyi batandukanye, kandi ijoro ry'uwo munsi ntiryari ryagenze neza ku barovyi. Ariko kandi Yesu arabagendera aho bari ku kazi, bariko baroza insenga, bariko bakuramwo ibiti byafashe, bariko bakuramwo ibicafu, kuko bari babuze amafi. Ariko baroza bavuga ati reka twoze zino senga hama tuzibike, kumbure tuzosubira kuroba ikindi gihe.
mugabo Yesu abasanga aho nyene arabagendera. Imana ihabwa icubahiro. Turi ku kazi Yesu aratugendera, twahombye Yesu aratugendera, promosiyo itabonetse Yesu aratugendera. Imana ishimwe cyane. Hajya ku kazi Yesu ahora kugendera, kandi ndatura n'ubundi akugendera. Mugabo yakugendeye uravyumva, yakugendeye urabimenya, yakugendeye uravyumva urabimenya. Aragendera ababene data ku kiyaga bariko barakora ibikorwa byo koza gusukura insenga zabo. Yamara kandi hambavu yo kubagendera tubona ijambo rikomeye Yesu ahejeje kwigisha, acabwira Petero, niwe Simoni, ati Petero, yakoresheje ijambo rikomeye rivuga ngo hajya ku murongo wa 4, ati abarira Petero ati gira mwidamba muterere insenga zanyu murobe. Abasanze ku kazi aho bari wari umwanya utoroshe kuri bo, bari babuze, muraja kubibona cyane twabisomye. Mugabo arabwira ngo egera mwidamba murobe, aho kandi hari ku murango. Yari amajambo adasanzwe. Egera mwidamba, mwidamba sahanu hafi na hanu kure cyane. Mugabo Yesu aravuga ngo naho muri uko, kuko aramaze kubona ibiri mu mitima yabo, yarazi ko babuze n'atavyo ari bwamubwire, mugabo yarabizi kuko Yesu amenya byose. Avuga ngo uko biri kose naho ari ku murango, egera mwidamba mugende hariya profond, egera mwidamba murobe, mutere mwisenga zanyu. Imana irashaka ko imigenderanire yacu nayo itagarukira kuri bijya bisanzwe. Irashaka ko tugenda gushika mwidamba. Imana ihabwa icubahiro. Amasengesho yawe ntagume agarukira hahandi gusa, bima gusa umenyereye, ya minota 2 gusa, wa musi umwe gusa, ya misi 2 gusa. Imana yashaka ko tudwebera tukagenda tugashika no mwidamba, kuko hariya mwidamba hariyo igitangaza cacu. Imana ihabwa icubahiro. Hariyo igitangaza, hariyo umugisha hariya mwidamba. Ibyo bikuzibira, ibyo bikubuza uprogressa, guterusha imbere gushika mwidamba, usaba Imana muri kino gitondo bikugweho, usenge, winjire, ubandanye ushike mwidamba, ko hariya mwidamba hariyo ikidasanzwe ku bugingo bwawe. Amen. Yesu avuze iryo jambo, Petero birabanza biramucanga gatoya, atangura terega mwigisha, naho uvuze uko twebwe hariya twarayeyo, kandi twakesheje ijoro ryose, twatamye, twarushe, nta kintu twigeze turonka, twabuze. Yama confusion n'ama excuse dukunda kugira. Bon, turakunda kugira ibintu mu buzima bwacu bw'impwemo, ati ibi bintu naho ndavyumvise bivuzwe n'ijambo ry'Imana, ibintu naho ndavyumvise bivuzwe n'umukozi w'Imana, ibintu naho ndabisomye mu ijambo ry'Imana, sha na papa yapfuye apanze, je kweri nzohava ndonka amahera kugura parasere Bujumbura ndakubake, sha na badata wacu nta numwe yize amashuri ayaheze, birashobora gukunda ko je shobora kwiga kaminuza, sha mu muryango wacu nta numwe arigera atera intambuko n'izina ryo rimenyekane, sha jewe vyokunda, sha naragerageje ibi na biriya mugabo byaraza, sha abakobwa bo mu runganwe rwanje nta numwe araronka umubabaza, je vyokunda gute? Ivyo kenshi biraza, ariko umva ijambo ry'Imana. Haleluya. Kino gitondo umva ijambo ry'Imana, kino gitondo umva ijambo ry'Imana, utumvisa gusa amatwi yawe ariko n'umutima wawe wumvisha, kuko Imana ni iri kandi ashobora gukora ibidasanzwe. Haleluya. Petero sinzi ukuntu akenge kagarutse, aravuga ati naho biruko, uyu muntu abivuze arakomeye, aravuga ati naho biruko kubw'ijambo ryawe ndaterera insenga. Imana ishimwe cyane.
kino gitondo umutima wawe uvuge ngo naho biruko, naho byanse muri kahise, naho byananiranye muri kahise, naho bitakunze ejo hahise, naho banaka byanse, kubw'ijambo ry'Imana ndatera mu gusenga kandi birakunda mu izina rya Yesu. Petero cyarabikora, kandi amaze kubikora igitangaza carabonetse. Amajambo twasomye habaye igitangaza gikomeye, ngo bararovye ifi hamwe n'isenga zigomba gucika, kuko bizigiye icyo Yesu avuze. Baratabaza bagenzi babo bari mu bwato, ati dutabare, nimuze mufashe, imigisha ni myinshi, nimuze mufashe. Baraza baratabara, bazana ubundi bwato, amato yabo hakwa kudobera nk'uko ijambo ry'Imana ryavuze. Mugabo kandi ko bumviye icyo ijambo ry'Imana ryari ryavuze, ni ngombwa umugisha warabonetse. Imana ishimwe cyane. Bashitse ku nkengera z'ikiyaga ku nkombe, twabonye Petero yikubita imbere y'ibirenge bya Yesu, arakubita amavi hasi, aringinga Yesu uti mugenzi, mwami ndakwinginze uva hondi, kuko je ndi umunyabyaha. Petero arumva biciye mu gitangaza Yesu akoze, arumva ati jewe ubwanje ntibimbereye kuba iruhande yawe mwami, ndakwinginze uva aho ndi ugende, kuko simbereye kuba hafi yawe. Nukuvuga ngo igitangaza cyararengeye gusa kubonwa n'amaso, mugabo byaragiye birakora ku mutima. Aravuga ati jewe ndi umunyabyaha. Kumvira Imana, kumvira icyo Imana ivuze, biratuma ibyiyumviro byawe, ubwenge bwawe, umutima wawe byuguruka. Ubuzima bwawe burashobora guhinduka kuko wumviye icyo Imana ivuze. Kumvira Imana biratuma amaso yawe yuguruka, akabona ibyo utahora ubona, amaboko yawe agakora ku byo utahora ukorako. Kumvira birashobora gutuma wisanga mu kibanza ciza, kandi ico nico Imana itugomba ko muri kino gitondo twebwe nk'abana bayo, abo yagiriye neza. Rero bene data, ukumva nyakuri kurengera ubwenge bw'umuntu, uburambe n'imyaka hamwe n'igihagararo ufise. Birashobora gushika ukaba wumvira Imana gusa mu bihe byumvikana, ariko kandi urakwiye kumvira Imana cyangwa kumva Imana mu kwemera ijambo ryayo, naho ryoba ritandukanye n'ibyuzi. Kuroba ku murango ntibyari bisanzwe, ariko ijambo rya Yesu ryumviswe byaciye bigenda neza. Abumva kenshi barahagarara kukumva gusa, ariko Petero ntiyumvise gusa, yarakoze icyo ijambo ryamubwiye. Nicyo gituma baciye baroba amafi menshi, babona igitangaza kidasanzwe muri icyo kiyaga kuri uwo murango uwo munsi. Rero hagati yacu hariho abantu basenga cyane, kandi hariho n'abumva cyane, ariko kandi ntibabone igitangaza ku bugingo bwabo. Muri iyi nkuru Petero atwigishe kumva no kumvira icyo twumvise. Imana ihabwe icubahiro, kuko kumva nyakuri guhindura ubuzima. Haleluya. Rero hari ibimenyetso byo kumva nyakuri. Umuntu yumva nyakuri cyangwa yumva neza, n'umuntu bwa mbere aba afise umutima uciye bugufi, atari umuntu yihagararako, atari umuntu w'amanyama. Urazi hano mu ishengero ndamaze no kubibona, kumbure nawe muramaze kubibona, ukitora ukaja guhanura mwene data, ukamubwira ati mwene data, iki kintu gikwiye kugenda uku, gikwiye gutumberezwa uku. Ukamubwira ati mwene data, hariko haravugwa ibi n'ibi kuri wewe,
raba bigenza uku. Kandi hari igihe muvana n'uwo muntu mutwenga akubwira ati ndagiye kubishira mu ngiro, mugabo kubera ari umuntu w'amanyama, kubera ari umuntu yihagararako, mukongera mugahura yimereye kwa kundi nyene, mukongera mukabonana yimereye kwa kundi nyene, mugasubira mukarabana mu maso yimereye kwa kundi nyene, kubera amanyama ari muri we. Ariko nanje ndakubaza, nimba ari umutama w'ishengero yakugende akakuganiriza, nimba ari umukozi w'Imana wari wese yakugende akakuganiriza akaguhanura, nimba ari umuvyeyi yakuvyaye yakuganirije akaguhanura, mwakefata ibisanzwe, uwo mugisha yibaza ko uzokura hehe? Erega hano n'imivumo twikwegera kubera amanyama, kubera kutumva, kubera agasuzuguro ka mu mitima yacu, kuko tutumva neza, kuko tutagira ukumva nyakuri muri twebwe, amanyama gusa. Uzohezagirwa gute? Abavyeyi bakwidogera, abavyeyi b'amaraso, abavyeyi b'ivyimwe bakwidogera, aho mukorana muri chorale bama bakubwiye ati hagarara uraba imbere, we misi yose wamuhagarara uraba ku ruhande. Bavuze ngo haguruka, wowe uca wicara. Ijambo ry'Imana rivuze ngo heba ibi, va muri biriya, ubwo bupfurimwo bireke, wowe ugumiza ko gusa. Hamushaka kuronka umugabo, uzomukura hehe? Ushaka kuronka umugore, uzomukura hehe? Uzomuhabwa nande? Ushaka ko business yawe itere ije imbere, ijambo ry'Imana bari kubwira ati kura amanyanga muri ibyo bintu ukora, mugabo ntuvyumve, bizogenda gute? Ibimenyetso by'umuntu yumva neza ni umuntu afise umutima uciye bugufi. Kura amanyama n'agasuzuguro umutima wawe. Imana idufashe cyane. Haleluya. Icya kabiri, ikimenyetso cy'umuntu yumva neza nuko ashobora kwemera ijambo ry'Imana akarishira ku mutima, naho byabishika ntabitahure neza, mugabo akagera ahantu akavuga nka ino jambo Petero yavuze ati ko ari ijambo ryawe, ko ari ubivuze, ndavyemeye. Haleluya. Ukemera, niyo byoba bije mu buryo budasanzwe, mu buryo utarumenyereye, ukavyemera ukavyizera, icyo gihe urashobora kubona icyo Imana ikora ku bugingo bwawe. Tugiye kurangiza, mugabo kandi umuntu yumva neza mu bimuranga n'umuntu atumvira gusa ibyo ashaka. Abantu benshi aya matwi turayafise, imitima turayifise, mugabo kenshi twama dushaka kumva ibyo dushaka. Ubugombe bw'Imana ku bugingo bwacu ubwo ntidushaka kubwumva. Iki jambo ry'Imana rivuga kuri ibyo turiko turabamwo, ibyo ntidushaka kubyumva. Mugabo kandi ibimenyetso by'umuntu yumva neza, ibimenyetso by'umuntu yumva neza ni umuntu yumva ibihwanye n'ico Imana imushakako. Imana ishimwe cyane. Tugiye gufata umwanya dusenga Imana. Warumvise amajambo y'agakiza kenshi, urumva inkuru za Yesu kenshi, urumva urukundo rwa Kristo kenshi, mugabo wabyumvishije amatwi yawe gusa yaho inyuma, kugera uno munsi umutima wawe nturabihereza agaciro kugira ngo Kristo umwimike mu mutima wawe, akuganze akubera umwami n'umukiza. Ariko ndagutangarije muri kino gitondo, umva neza, umvira iki ijambo ry'Imana rivuga, wakire Yesu. Igitangaza ca mbere natura ku bugingo bwawe ni iki? Petero yavuze ngo mwigisha, ndakwinginze vaho ndiko ndi umunyabyaha. Wumve ko uri umunyabyaha, wumve ko ukeneye umukiza, wumve ko ukeneye umutabazi, wumve ko ukeneye Yesu, wumve ko ukeneye Kristo kugira ngo akurongore muri kino gitondo. Ico nico gitangaza ca mbere natura ku bugingo bwawe muri kino gitondo. Kandi nimba wumvise ijambo ry'Imana, nimba wumvirije neza ijambo ry'Imana, no munsi uhitemo Yesu, kandi nawe ari hano ariteguye guhindura ubuzima bwawe. Ushaka kuba ufise imitwaro wasengeye kenshi,
ushobora kuba ufise intambara nyinshi uri kurabamwo, ushobora kuba ufise ibintu byinshi cyane bikugoye. Kino gitondo tera iyindi ntambuko, wumve neza, wumvirize icyo ijambo ry'Imana rivuga, wizere Kristo kuko n'umutabazi, kuko niwe abishoboye, nashobora kugirira neza. Duhaguruke dusenga Imana. Ukumva nyakuri ni kumva ijambo ry'Imana hamugakora icyo ryakubwiye, niko kumva nyakuri. Kino gitondo Kristo ariko arahamagara, kino gitondo Yesu aragushaka, kino gitondo Kristo aragukeneye, aragomba guhindura ubuzima bwawe, aragomba guhindura amazina yawe, aragomba guhindura ibyo ubayemo. Ariko kandi muhereze umutima wawe, muhereze umutima wawe, shira umutima wawe ku ijambo ryiwe, umwumvire, nawe arakora ibidasanzwe ku bugingo bwawe. Duhereze ikaze umutama w'ishengero Isaac Ntigacika ashike hano kugira ngo asenge Imana. Ariko ukaba wumva hari isengesho ukeneye ryariye ku bugingo bwawe, utera intambuko hano imbere kugira ngo dufatikanirize hamwe gusenga. Vugana n'umutima wawe, kuko hari ijambo ry'ubuzima uhejeje kumva. Imana irahejeje guhembura imitima yacu. Ngiki cyatuzindukanye, ntitwaje kurabana, ariko twaje mu ntumbero yo guhemburwa n'Imana mu buryo bw'ijambo. Ndagomba ngo wakire iyi mpemburo iguhembuye muri kano kanya. Hari icyo ugomba gusaba Imana, hari icyo ugomba kubwira Imana, hari ingene wabayeho uri intumva, kandi ingaruka yavyo uri kurayibona, kuko atamugisha uriho mu gihe utumvira. Utera intambwe nk'uko umukozi w'Imana yabivuze, muri uyu muhamagaro, muri uru rukundo, muri uku gutega ibiganza kwa Data wa twese wo mu ijuru. Ushike hano, iri sengesho tugomba gusenga riguherekeze mu ntsinzi, riguherekeze mu nkomezi, riguherekeze mu bushobozi, riguherekeze mu burongozi ugiye kujamwo muri iyo si. Utera intambwe ushike hano dusengane hamwe. Haleluya. Arakoze mwene data amaze gushika hano. Uwundi wa kabiri yumva agomba gusenga hamwe nanje muri kino gitondo. Hari byinshi wumvise, hari ibyo wahaye agaciro, hari n'ibyo wirengagije. Hari ijwi ry'Imana n'uyu munsi riguhamagara, rikurondera, rigusaba kumva kugira ngo nawe utabarwe ube mu ntsinzi. Turagushimiye Imana ko wabonye imitima yacu, ukamenya ibyo dukeneye kuri programa y'uno munsi. Turagiye kumva ijambo ryawe yarifise urufatiro rwa ngo kumva nyakuri. Wamye uvuga ngo uri n'ugutwi akwiye kumva. Mana, ijambo ryawe riragiye kuvugwa. Hari ingaruka nziza yo kumvira, hari ingaruka nziza yo kumvira ijambo ryawe. Hari umugisha uherekeza abakumviye bagakora icyo ijambo ryawe rivuga. Umukozi wa Yakobo yabivuze neza, wari tuwe mu bibesha, mu bihenda, mu bidigadiga, bumva ijambo ariko ntibakora icyo rivuze. Kuko umugisha uherekeza umuntu wese yumva ijambo
maze agakora icyo rivuze. Mana, icyo nicyo kimenyetso kikitwereka cyangwa cyereka umuntu ko ari umuntu yumva. None Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye umukozi wawe wo kuwarungikanye ano majambo, turagushimiye impemburo utuhaye kuri kino programa y'ino munsi, turagushimiye ku mukozi wawe amaze kuva mu ntebe ateye intambwe, arabona hari ibyamunesheje, hari ibyamutsinze, hari ingene yategerezwa kubaho kuko yumva ijambo ryawe, atariko yaramaze iminsi ariko aragenda, atariko ubuzima bwiwe, ariko araje ahagaze imbere yawe. Ndamwatuye ku intsinzi, ndamwatuye ko ukunesha, ndamwatuye ko ijambo rizomushoboza kugendera no gukumvira, maze ivyamwa biva mu gukumvira no mukora ibigororotse uko yumva ijambo ryawe. Mana, bimuherekeze atahane navyo bibere umurongozi muri byose. Turasengera ishengero rya Kigobe Mana, igihe turimo twamaze kumva ibyo duha imyanya, ibyo dushaka kwama tuko turumva Mana, ibyo bikaza byonona ubuzima bwacu. Abantu benshi bakaza bagenda barononekaye, tubabona bagenda gusa, ariko kubera ko hari ibyo bumva hirya no hino kandi bakabamwo, biriko bironona, bituma abantu batagikunda ijambo ryawe, batakirigirira inyota. Mbere abandi barahevye ibikorwa byawe kubera amaprograma yo kuja kumva ibitagira ikimazi. Mana, tugire ibihe vyiza byo gutabarwa ku bw'ijambo ryawe, twumve ko ikibanza ca mbere no dukiye kumvira ubwa mbere ari wewe. Urakoze Mana, turagushimiye, icyubahiro n'inganji n'ibi vyawe. Turagushimiye ku bw'ijambo no ku bwa programa y'uyu munsi, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Hari abagwayi bari hagati yacu, muriva ko akizwe n'amagara ave hasi, ahaguruke